Amahoro y'Imana yongera abe hejuru y'ubuzima bwawe. Ndaguhaye ikaze inshuti mukunzi w'ikiganiro ubushobozi bw'ijambo. Numva umutima wanje unezerejwe cyane n'ubuntu Imana yongeye kutugirira ko dushobora gusubira kandi gusangira ikiganiro ubushobozi bw'ijambo. By'ukuri ndanezerewe cyane kubera hari haheze indwi zishika kuri zibiri tutariko turasangira ikiganiro ubushobozi bw'ijambo, ariko atari uko tutabishaka natwebwe byari byavuye ku mpamvu zitatuvuye ko, ariko turashima Imana iyo yatwemereye yuko umwanya usubira kudukundira tukabandanya n'ikiganiro ubushobozi bw'ijambo ubugira kandi. Ndaguhaye ikaze ubugira kandi, ndanezerewe cyane, numva aho uri nogenda ndaguhobera ndakugumbira indamukanyo yera, indamukanyo ya Kristo, ariko ntaco Kristo Yesu akungumbirire aho uri, akugumbiriza amahoro, akugumbirize imbabazi, akugumbirize igikundiro, akugumbirize ubwiza, akugumbiriza agakiza kiwe, akugumbiriza ubuntu no kugira neza kw'Imana, kubera ko nari numva nabakumbuye cyane rwose. Rero ndanezerewe ko Imana yongeye kutugirira ubuntu bwo gusangira ikiganiro ubushobozi bw'ijambo. Ndakuramukije kandi nongera ndaguhereza ikaze. Rero ndagusaba ikintu kimwe, nongera ufate ubutumwa bwiza urungikire umuntu ariko asanzwe yarakurikirana ikiganiro ubushobozi bw'ijambo, akaba atafise amakuru yuko kiriko kiraba canke sakaba atari bwanashobore kumva ikiganiro ubushobozi bw'ijambo, ahari murungikira ubutumwa bwiza nawe ashobore gushikirwa n'ijambo ry'Imana. Ntiwemere yuko ari we wenyene ushobora guhezagirwa n'ijambo, nawe arakeneye gushikirwa n'ubuntu bw'Imana, kubera tugomba kuganira ijambo rikomeye, ribohora, rikiza kandi riza gufasha umuntu kwitahura no kwimenya mu buryo budasanzwe. Ngiye gutangura amajambo akomeye Imana yampaye ajanye n'ibintu byo kubohoka, ariko beriko ndabitangura jewe kurumva nitwa Nitezwera Justin, nije sanzwe ndagutegurira kandi nkagushikiriza ikiganiro ubushobozi bw'ijambo. Yesu Kristo yatugiriye ubuntu mu gihe nk'iki. Yesu umwami rero akugirire neza, akube hafi, agushoboze, akwiyereke mu bihe bitandukanye. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro byiwe bibe hejuru yawe. Turasoma amajambo y'Imana ari muri Yeremiya igice cya 37 guhera ku murongo waho wa 16. Tugomba gutangura inyigisho zikwereka yuko hariho ubushobozi bw'umwijima buriko burakora ku buzima bwawe, ariko apana ivyo gusa, hari n'ibohero wabohewemwo, hari ibohero runaka wabohewemwo. Abantu benshi bishwe no kutamenya, niko birivuga, ariko benshi baragendera mu bintu, bakisanga mu bintu, bagahura n'ibintu bitandukanye, ntibashobore kumenya, ntibashobore gutahura ibiriko biraba mu buzima bwabo, bakibaza ngo ni ibintu vyahuriranye canke se ngo ni ibintu biriko biraba vyako kanya. Mugabo nageranda kubwire ibi bimenyetso ngiye kuvuga muri iyi ndwi, ukavyibonako nyaruka usengegwe mu gihe uri hafi yaho ushobora kudushikira tukagusengera, cyangwa utwandikire mu gihe utari hafi yaho ushobora gushika tukagusengera, tugusengere kuri telefone kugira ngo ushobore kuronka ubufasha bw'amasengesho. You really needs to be played. Urakeneye gusengerwa igihe cyose uza kwisanga muri izi nyigisho canke se aya majambo ngomba kukubwirako. Umwami Yesu rero agushoboze kandi agushigikire mu buryo butandukanye, akwiyereke cyane gose. Nagomba tubanze dusome ijambo ry'Imana rero muri Yeremiya nkuko twahavuze 37:16. Haravuga ngo nuko Yeremiya amaze gushika mu ibohero, mu kazu ko mu kuzimu, ahamaze iminsi myinshi. Imana idufashe cyane gose. Hano turabona Yeremiya yinzizwa mu kazu ko mu ibohero, ariko ahamaze iminsi myinshi. Hari abantu benshi cyane bashobora kwinzizwa mu ibohero na Satani, ntibamenye amakuru ko baginjiyemwo kandi bakarimaramwo iminsi myinshi, ariko noneho kira kubera ko amakuru utari ufise Imana yayahishuye kugira ngo ushobore kuyamenya, kugira ngo ushobore kuyatahura, kugira ngo uce utera intambuko yo kubohoka. Amakuru yandi rero
sayandi naya. Ikimenyetso ca mbere kizokwereka yuko wagiye mu nzu y'ibohero canke se waboshwe canke se winjijwe mu ibohero n'ikintu kizokwereka ca mbere ko winjiye mu ibohero. Abadayimoni bagushize ku bushobozi bwo mwijima runaka, abadayimoni bakuremesherejeje ubushobozi bwo mwijima runaka, bagushize ko uburemere bw'abapfumu runaka, uburemere bw'ikivuruzi runaka, uburemere bw'igipfumu runaka. Ikintu ca mbere kizobikubwira ni iki: gufata ingingo mbi, gufata ingingo mbi canke amahitamwo mabi. Ndabanza mvuge ku mahitamwo mabi. Iyo umuntu yashizwe mu ibohero, ikintu ca mbere abadayimoni canke se abamushize mu ibohero, ushobora gushigwa mu ibohero n'abarozi, ushobora gushigwa mu ibohero n'imizimo muri karande, ushobora gushigwa mu ibohero n'abadayimoni bo ubwabo, ushobora gushigwa mu ibohero na Satani ubwiwe. Gushigwa mu ibohero bisigura iki? Kubohwa, kuba munsi ya controle y'abadayimoni. Iyo tuvuze ngo umuntu yashizwe mu biro n'abadayimoni, tuba dushatse kuvuga ngo umuntu ntakiri kari kontrola, ariko arakontrogwa n'abadayimoni. Iyo tuvuze ngo umuntu yashizwe mu ibohero na Satani, tuba dushatse kuvuga iki? Uyu muntu yashizwe mu ibohero n'abadayimoni, bariko baramukontrola, bariko baramukoresha, bariko baramugenzura, bariko baramukurikirana kugira ngo bashobore kumushira mu kibanza cyo kudashobora kwikontrola ubugira kandi. Rero iki kimenyetso ukabona ucibonye ko, menya yuko wagiye mu ibohero. Bizogenda gute? Icambere, uzokwibona uri umuntu utanguye gufata amahitamwo mabi cyane gose, amahitamwo mabi. Ukumva abantu bakubwira nti ibi bintu uri kurakora sibyo, si byiza, ariko wowe ugaforsa kugira ngo ushobore gukora ayo mahitamwo mabi. Ukumva ijwi rikuremera mu mutima rikubwira ngo utegereza gufata amahitamwo yo gukora iki cyaha, utegereza gufata amahitamwo yo guheba gusenga, utegereza gufata amahitamwo yo guheba kwinjira mu nzu y'Imana, utegereza gufata amahitamwo yo guhagarika choice, long choice, amahitamwo mabi. Amahitamwo mabi, amahitamwo aratandukanye n'ingingo. Ingingo n'umuntu afata, ariko amahitamwo n'ibintu umuntu yahisemo gukora. Ingingo nazo ni ikintu umuntu afata nk'ingingo na conyene kuba mu ngingo runaka. Rero igihe cyose utangwe gufata long choices cyangwa se gukora amahitamwo mabi, gukurikiza amahitamwo mabi, nigihe uzotangura kumva amajwi arongora umutima wawe akubwira ngo wewe hagarika gusenga, wewe hagarika kwinjira mu nzu y'Imana, wewe hagarika kwisonzesha, wewe hagarika bagenzi abanaba kandi abagenzi bagashobora kuba bari bagufitiye umumaro, wewe hagarika gukorana umwete, gabanya umwete, wewe hagarika urukundo, hagarika gukunda uyu, hagarika gukunda uyu, hagarika kumera uku. Ni kuvuga abo badayimoni bategerezwa kuza baguhereza ingingo mbi, kandi nawe ugatangura gufata izo ngingo mbi, ukabona neza ko zibangamiye ubuzima bwawe, ukabona kuri kurafata ingingo mbi. Hari igihe umuntu afata ingingo zikomeye, ariko ari ingingo nziza zifasha ubuzima bwiwe, zifasha ubuzima bwe gutera intambwe, uko zifasha ubuzima bwe gutera intambwe. Mugabo hari n'igihe umuntu afata ingingo mbi atari zimufasha gutera intambwe, ariko ari zimufasha gusubira inyuma, yumva ko ari amajwi ariko aramuremera, ariko aramuremera. Donc ibohero ririko riramuremera ry'abadayimoni ririko riramufata, ryafashwe n'akamashu kabisa, yafashwe n'akamashu k'abadayimoni, yafashwe n'akamashu k'abarozi. Uzofata ingingo mbi, kubera ko ikintu ca mbere Satani arazi neza yuko igihe cyose uzoba uri connecte n'igicaniro c'ubwiza bw'Imana, n'igicaniro c'amasengesho, n'igicaniro co kwegera inyonga z'Imana, n'igicaniro co kwegera gakiza, n'igicaniro co kwegera mu nyonga z'Imana, arazi ko atazogushobora. Ikintu ca mbere rero azokuzanira ingingo zo kudeconnecta, kugukura ku gicaniro c'Imana, avuga ni guhera uyu munsi ntusubire kuvugana n'umukozi w'Imana, guhera uyu
munsi ntusubire kurondera umukozi w'Imana, guhera uyu munsi fatira ingingo zawe, guhera uyu munsi va mu masengesho, guhera uyu munsi hagarika ibi n'ibi, kandi nawe ukabikurikiza kandi ukumva you are okay, ukumva ni sawa. Ariko ukumva irindwi ije rikubwira ni wewe naho wagaritse ingingo izi n'izi zo kwegera Imana, ivyo bintu si vyiza, sivyo bizokugeza ahantu hatari heza. Ariko Satani n'abarozi kubera ko bashaka kugira ngo bakuronke, bategereza kubanza kukudekonekta mu bwiza bw'Imana. Nta muntu n'umwe Satani azotera atabanje kumudekonekta ku gicaniro c'ubushobozi bw'Imana no mu bwiza bw'Imana, mu masengesho, mu kwihangana, mu gusoma Bibiliya, mu kwizera, mu kurondera Imana, mu kwikonekta mu gicaniro c'ubwiza. Satani ategezwa kuzobanza kukudekonekta. Rero raba neza yuko utagiye mwibohero. Nimba hari ingingo mbi wamaze gufata, nimba hari decision mbi wamaze gufata, Satani yakugaranye mwibohero. Ukeneye amasengesho yihuse kubera ukabandanya izo ngingo ziragushira mwibohero, ziragushira mwibohero ry'abadayimoni, ziragushira ahantu hatari heza, zirakugeza mu kibanza kitari ciza, kandi uzosanga uri kuricuza leta. Imwami Yesu rero agushoboze. Itezwera Justin niyo mwari kumwe mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Amahoro y'Imana abane nawe, Yesu agushoboze kandi agufashe nawe ku munsi w'ejo ukurikira. Bless you.